ni ikintu kizotwereka neza abakoreshwa n'impwemu w'Imana ni ivyama bariko barama. Uyu munsi ntiweza gukorera Imana hamuvuge ngo mpemba. Oya. Imana iraguhemba, ishobora gukoresha uwo nyene canke igakoresha n'uwundi atari uyu. Haleluya. Iraguhemba ikoresheje uwo canke ikoresheje n'uwundi mugabo atari we wisabiye agahembo. Haleluya. Uyu munsi rero bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, uri Imana idukunda kandi twitwararika muri vyose, uri Imana izi ivyo dukeneye kugira ngo tubashe Mwami Imana kuramiriza muri runo rugendo rutuganisha iwawe. Ndagushimira ko waduhaye mpwemu yera, ko waduha n'ijambo ryawe. Ndakuninahaza Mwami Imana ko wadusize kandi ukatwambika n'imbaraga zawe. Uri gitangaza kandi n'ibyo kudukorera bidutangaza uko bukeye n'uko bwije. N'ubu turakwiyambaje se nyaguhoraho, ubandanye kuvomerera impwemu yacu, inzuzi z'ubugingo zikomeze gutemba muri twebwe kugira ngo tubashe kubera umugisha batwumva. Hama icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, kaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mw'izina rya Kristo Yesu. Amen. Ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ukwizera umwami ntigukwiye, biragusaba kuzura iki? Kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, kubatizwa muri mpwemu yera. Haleluya. Nukuri ndakwinginze n'ubu ndasubiye kubivuga, ni ikimenyetso kimwe kitwereka ko umuntu yanywanye nawe, nuko hari ibintu akora ibintu vyiza kuko arongorwa nawe. Haleluya. Utarongorwa nawe arongorwa na kamere, kandi Kristo yaramwizeye. Haleluya. Waramwizeye ugakora ibyankwa n'Imana kubera ata mpwemu yera ari muri wewe ngo akurongore. Haleluya. Kandi agukomeze. Rega iyo ata mpwemu yera, umuntu wese aragira ubwoba ubuzima, aragerageza kwigwanirira, ariko igihe yanywanye na mpwemu yera ashira ubwoba, agashira umutima ku Mana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana mu Vyakozwe n'Intumwa. Turasoma kuva ku gice c'8, dusome kuva ku murongo w'9 dushikane ku murongo wa 23. Ivya Simoni umupfumu. Kandi hariho umuntu yitwa Simoni, yahora akora ivy'ubupfumu muri ico gisagara, akumiza ubwoko bw'abasamariya, akiyita agakomeye. Bama bamucize ku mutima bose, uhereye kuboroshe ugashitsa kubahambaye, bavuga bati ubu niwe bwa bushobozi bw'Imana bwitwa ubuhambaye. Ariko icatuma bamushira ku mutima nuko uhereye kera yabumiza n'ubupfumu bwiwe. Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, abagabo n'abagore barabatizwa. Na Simoni nawe arizera, kandi amaze kubatizwa yamana na Filipo. Abonye ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye byakogwa arumigwa. Maze intumwa ziri Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zirungika Petero na Yohana. Nabo bamanutseyo barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera, kuko mpwemu atari bwamanuke ngo aje no kuri umwe muri bo. Bari babatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Maze babarambika ku biganza bahabwa mpwemu yera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitswe ku biganza by'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera, avuga ati nanje nimumpe ubwo bushobozi kugira ngo uwo nzorambika ku biganza azohabwe mpwemu yera. Petero aramubwira ati ifeza zawe ziragapfana nawe, kuko ugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera. Nta n'agahimba ufise
nta n'akagabane kavyo, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe usenge umwami Imana, namba kumbure ivyo wiyumviriye mu mutima wawe wobiharigwa. Amen. Murumvise yuko Filipo yaraje avuga ubutumwa bwiza, hanyuma ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami, hama abantu ngo b'Abasamariya barizera. Ariko ngo hariho umugabo yitwa Simoni w'umupfumu, ngo yari yarabumije. Haleluya. Kubera iki? Kubera ibimenyetso n'ibitangaza yakoreshwa ibimenyetso bitangaje, hama ngo bakomeye n'aboroshe bagira iki? Bamushira ku mutima. Hanyuma Filipo amaze gushika arabigisha na Simoni ngo agira iki? Ngo arizera umwami Yesu. N'abandi bose barizera. Haleluya. N'abandi bose barizera, n'uyu mupfumu arizera umwami Yesu. Ariko rero ngo intumwa zimaze kumva amakuru, baravuga bati rero ko Abasamariya bizeye, reka turungike intumwa zigende kubarambika kwiganza kugira ngo bagire iki? Buzure ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. Ngo hama baraza, Petero na Yohana ngo barambika ku biganza bizeye. Urumva Filipo, urumva uyu mupfumu Simoni we urumva naho yizeye, urumva ntiyigeze by'ukuri yimika Yesu mu bugingo bwiwe. Naho abantu babona umenga yizeye akurikira Filipo, ngo bama bagendana, mugabo ntiyari yamwimitse by'ukuri. Hama ngo abonye abandi bose bariko baravugishwa mu ndimi bujujwe ubushobozi bwa mpwemu yera, ntabavuga ati jeho kubera iki? Aravuga ati no, reka aba bantu ngende ndabaha amafaranga kugira bampe kuri ubu bushobozi. Ngo hama azana iki? Azana amafaranga ahereza Petero na Yohana. Petero ngo ataramutuka, ngo uragapfana ayo mafeza yawe. Ati ingabire y'Imana, ingabire y'Imana twoyiguza amafaranga? Ati umuntu ashobora kuronka ingabire n'uwihanye mu mutima. Haleluya. N'uwihanye mu mutima agakuramwo icaha kugira mpwemu yera azaronka ikibanza yicaramwo, hama abone kumukoresha ibikomeye. Binge ndabagire abantu b'Imana, uyu munsi biragoye kumenya abakoreshwa ibitangaza by'Imana n'abakoreshwa n'ibitangaza biva ku mugwanizi. Erega n'umugwanizi arakora ibitangaza. None nimwibuka yuko Mose umunsi agenda kwa Farawo yashize inzoka yiwe hasi, inkoni yiwe ihinduka inzoka. Farawo ati ivyo nibitoyi, ahamagaraga abakonikoni biwe ngo baterere inkoni zabo. Inkoni zabo zari nyinshi, zihinduka inzoka nyinshi. Mugabo icagiye kwerekana ubudasa hagati inkoni ya Mose n'inkoni zabo bakonikoni, nuko inkoni ya Mose yafashe ubwo buyoka bwose, ubwo bukoni bwose kabumira, ubwo buyoka buvuye muri izo nkoni, hagira amazi arahinduka. Nabo barabikora, umva hari ibitangaza bakora. Rero igihe utuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, biragoye gutandukanya ivyo bitangaza. Kandi ikindi kintu ijambo ry'Imana ryatubwiye kugira dushobore kumenya by'ukuri abakoreshwa ibitangaza by'ukuri, abakoreshwa ibitangaza by'ukuri, nuko tubona ivyamwa bama. Ivyamwa bama nivyo bishobora kutumenyesha abakoresha ibitangaza by'ukuri n'ibitari by'ukuri. Uyu munsi ukabona umuntu araje arakubwiye ati jewe kugira ngo ndagusengere zana amafaranga imbere. Twumvise ko ngaha aba bakozi b'Imana babwiye Simoni turagapfana ifeza zawe. Ingabire y'Imana twayironkeye ubuntu, tuyitangira ubuntu. None hariho abariko barayidandaza. None kisi kimenyetso by'ukuri kitwereka ko aba bantu atari abakozi b'Imana? Si bitwereka ko iyi ngabire yatayihawe n'Imana, bayihawe n'ubundi mwami? None ntitwabonye mu ijambo ry'Imana ko n'uyu mwami w'isi nawe afise ububasha bwo gukoresha ibitangaza, arafise ububasha bwo kwerekwa.
akabona. Mose turabona ko inkoni yiwe icatandukanije inkoni y'abakonikoni n'inkoni ya Mose, nuko inkoni ya Mose yamize utwo. Muriko muravyumva? Rero ikintu kizotwereka neza abakoreshwa n'impwemu w'Imana ni ivyama bariko baramba. Uyu munsi ntiweza gukorera Imana hamuvuge ngo mpemba. Oya. Imana iraguhemba, ishobora gukoresha uwo nyene canke igakoresha n'uwundi atari uyu. Haleluya. Iraguhemba ikoresheje uwo canke ikoresheje n'uwundi mugabo atari we wisabiye agahembo. Haleluya. Uyu munsi rero abana b'Imana turiko turavangirwa, turi mu bihe bigoye, atari impwemu yera wenyene ashoboye kugufasha, biragoye gutahura. Ariko twaramuhawe kugira ngo agire iki? Kugira ngo adukorere. Haleluya. Kugira ngo adukorere, kugira ngo aduhishurire amabanga ahishijwe. Haleluya. Ngo abigishwa Filipo yasengeye bose bagira iki? Buzura ubushobozi, kuko imitima yabo yari yiteguye kwakira, kandi bari bize uwo mwami by'ukuri, baramwimika mu bugingo bwabo. Twarabonye ko umuntu ashobora by'ukuri n'ukuri kuvuga ubutumwa, akabuvuga kandi akavuga ubutumwa ukumva ko abantu bihana. Niga ni babandi ngo bazoshika imbere y'Imana bayibwira ati nagama mwami ko twige twasengera abagwayi bagakira. Ati naho mwabasengera mwakora ibyankwa nanje. Ati ko twahanurira abantu twakora ibi na biriya. Aravuga ati no, timva imbere sinigeze kubamenya, mwakora ibizira. Haleluya. Mwakora ibizira. Rero bantu b'Imana tube maso, turi mu gihe kigoye, ibyo mubimenye. Ikizotumenyesha abana b'Imana, abana bo mu bwami dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, ni ivyamwa bama. Haleluya. Kuko mu murima wa data harimo uburo n'urwamfu, kandi na Yesu yaravuze ngo biragoye kumenya urwamfu n'uburo, ariko aho muzobimenyera ni hehe? Ni mwigenya. Haleluya. Kuko uzobona by'ukuri uburo ko bwamye, uburo bw'ukuri n'ibindi bya mugwamfu. Nahawe muntu w'Imana kukuba maso, kuko umwasi we arazi ico ariko arakora. Haleluya. Arazi ico ariko arakora. Abana b'Imana bariko barazimira, kandi Satani nawe arazi ibyo dukunda. Simoni murumva yuko yizeye, yarizeye agakurikira ibikorwa, akabikurikira, mugabo umutima we uri kure. Rero no mw'ishengero bariho imitima yabo iri kure, imitima itizeye, itimitse uwo mwami. Ariko Imana twebwe idutabare twese. Imana yo mw'ijuru ibagirire neza. Imana data rugira byose uri mw'ijuru, sindambirwa kugushima Mana, kuko dukunda kandi duhishurira ijambo ryawe uko bukeye n'uko bwije, ukomeza kutwigisha no kuduhishurira amabanga mw'ijambo waduhaye. Nyemerera wa Mana we mpwemu yera akomeze kuvomera ubugingo bwacu twese, mwami Imana, kugira ngo tumenye ko iki gihe turimo ari igihe kigoye, dukwiye kwisunga mpwemu yera kugira ngo atumurikire inzira yo gucamo. Ndagushimiye Mana kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.